Kuvayo igice ca 38. Akora igicaniro co koserezako ibimazi. Abaza igicaniro co koserezako ibimazi mu giti c'umushita, uburebure bwaco bwari amatambwe 5 y'ukuboko uciriye mu nkokora, ubwaguke bwaco bwari 5 nyene, cangana impande zose. Uburebure bwaco bw'igihagararo bwari amatambwe 3. Agiha amahembe ku nkokora zaco ko ari 4. Ayo mahembe yaco yabaziwe kuri ico abakimwe naco araheza acomekako imiringa. Acwa ibintu vyaco vy'ico gicaniro, inzavya n'ibintu vyo kuyoza umunyota n'imibehe n'ivyo kokoza inyama n'ivyo kurahuza, ivyo bintu vyaco vyose yabicuze mu miringa. Ico gicaniro agicurira ikintu c'insobane kimeze bwa rusenga, agicuze mu miringa agishira munsi y'igikugigwa gikikuje ico gicaniro gihera hasi kigarukira ahacagatiye ico gicaniro nyene. Avugutira imiringa ayikoramwo ibigombo 4 vyo gutera ku nkokora 4 za ca kintu c'insobane cacuzwe mu miringa, biba ivyo kwinjizamwo iminiho. Abaza iminiho mu giti c'umushita ayomekako imiringa, yinjiza iyo miniho muri ivyo bigombo biri mu mbavu z'ico gicaniro yo kukirerura. Yakibaje mu mbaho akigira igisamare, maze acura ikigarigari mu miringa co gukaraba, acura n'intebe yaco mu miringa nyene, abicuze mu vyirore vy'imiringa vy'abagore bakoranira ku muryango w'ihema ry'ibonaniro gukora igikorwa. Akora urugo. Maze akora urugo ku ruhande ruhera ibumanuko. Impuzu zo kubamba ngo zibe urugi zari zijishwe mu nyuzi zera derere nziza zihinzwe neza. Uburebure bwaco bw'amakika bwari amatambwe 100 y'ukuboko uciriye mu nkokora. Ibirimbi vyo kuzimanikako vyari 20 n'ibitereko vyavyo vyo kubinegamwo vyari 20 nyene, bicuzwe mu miringa. Imisumari yo kuri ivyo yari icuzwe mu ifeza bo n'imitambikwa yo kuri ivyo. No ku ruhande ruhera iburaruko nabwo uburebure bw'amakika bw'izo mpuzu bwari amatambwe 100 nyene, n'ibirimbi vyazo vyari 20 n'ibitereko vyavyo vyari 20 nyene, bicuzwe mu miringa. Imisumari yo kuri ivyo yari icuzwe mu ifeza bo n'imitambikwa yo kuri ivyo. Ku ruhande rw'iburengerazuba impuzu zo kubamba zari iz'amatambwe 50, ibirimbi vyazo vyari 10 n'ibitereko vyavyo vyari 10 nyene. Imisumari yo kuri ivyo yari icuzwe mu ifeza bo n'imitambikwa yo kuri ivyo. No ku ruhande rw'iburasirazuba amatambwe yazo yari 50 nyene. Ku ruhande rumwe ruhera kw'irembo impuzu zo kubamba zari iz'amatambwe 15. Ibirimbi vyazo vyari 3 n'ibitereko vyavyo vyari 3 nyene. No ku rundi ruhande rwavyo vyari kuno. Hepfo y'irembo ry'urwo rugo no haruguru impuzu zo kubamba zari iz'amatambwe 15. Ibirimbi vyazo vyari 3 n'ibitereko vyazo vyari 3 nyene. Impuzu zose zo kubamba impande zose ngo zibe urugo zari zijishwe mu nyuzi zera derere nziza zihinzwe neza. Ibitereko vyo kunegamwo ibirimbi vyari bicuzwe mu miringa. Imisumari yo kuri ivyo birimbi bo n'imitambikwa yo kuri ivyo vyari bicuzwe mu ifeza. Ku mitwe yavyo vyari vyometswe kw'ifeza. Ibirimbi vyose vy'urwo rugo vyariko imitambikwa icuzwe mu ifeza. Igihuzu co gukinga mw'irembo ry'urwo rugo cari kijererenzwe kw'amabara n'abahinga, cari kijishwe mu nyuzi z'amasufe no mu z'amashigisha no mu zisa n'agahama no mu zera derere nziza zihinzwe neza. Uburebure bwaco bw'amakika bwari amatambwe 20. Uburebure bw'igihagararo bwari amatambwe 5. Bwari cabugegwe n'ubw'izindi mpuzu zo kubamba ngo zibe urugo. Ibirimbi vyazo vyari 4 n'ibitereko vyavyo vyari 4 nyene, vyacuzwe mu miringa. Imisumari yo muri ivyo yari icuzwe mu ifeza, kandi vyari vyometswe kw'ifeza
ku mitwe yabyo bifise n'imitambikwa yacuzwe mw'ifeza nyene. Imambo zose z'iryo hema n'iz'urugo rukikuje impande zose zari zicuzwe mu miringa. Igitigiri c'ivyakoreshejwe. Iki nico gitigiri c'ivyakoze iryo hema, ari ryo hema ry'ibishinga intahe nk'uko Mose yageze ko biharurwa. Abalewi baba aribo babiharura, baharuzwa na Itamari mwene Aroni umuherezi, kandi Besaleli mwene Uri mwene Huri wo mu muryango wa Yuda niwe yakoze ibyo Uhoraho yabariye Mose vyose. Yarafatanije na Oholiyabu mwene Ahisamaki wo mu muryango wa Dani, umuntu azi guca amagagwe, kutubuyenge, w'umukozi w'umuhanga, umuhinga wo kujererenga amabara y'inyuzi z'amasufe n'iz'amashigisha n'izisa n'agahama n'izera derere. Amazahabu yose yakoreshejwe mu gucura ivy'iryo hema byose, ariyo mazahabu y'amashikanwa yanganya kuriba n'itaranto 29 na shekeri 760 yagezwe kuri shekeri iri ahera. Amafeza yatanzwe n'abaharuwe bo mw'ikoraniro yanganya kuriba n'itaranto 100 na shekeri 1775 yagezwe kuri shekeri irahera. Yatanzwe n'abantu 603,550. Umuntu wese yarengana agashigwa mu gitigiri c'abaharuwe, maze imyaka 20 canke isaga yatanga beka imwe, ariyo kigabane ca shekeri yagezwe kuri shekeri iri ahera. Izo taranto z'ifeza uko ari 100 zari zo gutekwa zikavugutirwa ngo zivemwo ibitereko vyo kurokezamwo inkingi z'iryo hema n'iza ca gihuzu cyo gukingira hera cane. Za taranto uko ari 100 zavuyemwo ibitereko 100 nyene, igitereko cose cavuye mw'itaranto imwe. Na za shekeri z'ifeza uko ari 1,775 yazicuzemwo imisumari yo ku birimbi, ayiyagiriza no ku mitwe yabyo, ayizicuramwo n'ibitambikwa yo kuri byo. Kandi imiringa y'amashikanwa yanganya kuriba n'itaranto 70 na shekeri 2,400, nayo ayicuramwo ibitereko vyo kurokezamwo inkingi za ca gihuzu co gukinga ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Ayicuramwo na ca gicaniro c'imiringa na ca kintu c'insobane caco c'imiringa nyene. Bo n'ibintu vy'ico gicaniro vyose, n'ibitereko vyo kunegamwo ibirimbi vy'urugo impande zose, bo n'ibitereko vyo kunegamwo ibirimbi bitambagije mw'irembo ryago, n'imambo zose z'iryo hema, bo n'iz'urwo rugo rwaryo rurikikuje impande zose.